Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimira Imana ko itwongeye umugoroba mwiza kugira ngo dushobore kwitazira, kandi ari n'umugoroba mwiza kugira ngo dushobore kumva bimwe mu vy'ijambo ryayo bibandanye bidufasha muri no rugendo turimwo rwo kuja mu ijuru. Turagomba rero kubandanya icigwa twatanguye mu ndwi iheze, aho twariko turaraba icigwa kitubwira ngo iterambere n'ubuzima rukristo. Turashobora kongera ko tukavuga tuti iterambere ry'ubuhinga bwa none n'ubuzima rukristo. Mu gifaransa birumvikana cyane, twavuga ngo la vie chrétienne et le monde numérique. Turiko turaraba mu ncamake turaba isi mbega igezehe, ivyo turimwo twebwe nk'abana b'Imana, nk'abaja mu ijuru, dutahure mwiki canke tuvyifatemwo gute. Twarabonye kuva kera isi ukungene yagiye irarondera ukuntu abantu bose n'abegeranye mu mwanya muto. Twarabonye ivuka rya internet ukungene ryagiye rirakwiragira ku isi. Turabona ukungene ivyitwa informatique vyateye imbere. Turabona ko kugera uno munsi isi isa n'itagira imbibe, kuko mpagaze hano kuvugana n'abantu bari kure, tubonana mu mashusho canke banyumva mu majwi, ni ibintu vyoroshe cyane. Twarabonye kandi ko twese muri kino gihe bidakenera kubanza kuja kurondera ahandi hantu. Ordinateur tuzigendana mu mifuko, internet tuyigendana mu mifuko, iyo bitashitse ngo ibirere biduhindukane. Ariko twarabonye ko uko isi iriko iragenda itera imbere, dusanga ari akaryo keza ko kumenyekanisha ibintu, cyane cyane ku umuntu ataravye neza. Dusanga abakozi ba Satani aribo bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo ibintu vyabo bimenyekane. Ubu unye biroroshe gukora urudandazwa, biroroshe ko n'ikintu kiba kibaye isi yose bimenya vyoroshe. Twarabonye yuko umuntu ataravye neza muri buno buhinga bwa none bitaba vyoroshe gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Ariko kandi twarabonye ko dushobora kwisanga bivanye n'aho isi igeze, aho twashikiriye ikintu citwa ubwenge bukorano canke intelligence artificielle. Twasanze turavye nabi nk'abana b'Imana, uruhara rwa mpemu yera rushobora kuva muri twebwe, kuko dufise ubu buhinga ikibazo icari cyo cyose uwo kwibaza inyishu urayironka. Haba hasigaye kwibaza mbega inyishu ndonse niyo canke siyo. Aho twabonye n'akarorero ni tijino telefone, twasavye intelligence artificielle yarashoboye kudusengera. Ahubwo sinzi y'amafaranga yadusabira ko twamaze kuyaronka kugira ngo tuyegeranye tuje kubaka. Ariko kandi twarabonye yuko kubera ko ibintu bihindagurika cyane, twarabonye imbuga nka TikTok, Instagram na Shein, aho hacako imyambaro myinshi canke amamodere y'impuzu bihindagurika kundwi. Dusanga twebwe ababikurikirana umengo uko isi iriko irahinduka twohindukana nayo, tugakora nk'uko isi iriko irakora. Ariko kandi twarabonye yuko twebwe nk'abana b'Imana, haruhande yuko isi iriko iratwereka ibintu byinshi vyiza biryohera amaso bihindagurika ku munsi, tubwirizwa kugira ubwenge bwo kurobanura ibihwana n'ibidahwana, tugatandukana n'abatazi Imana, kuko ibiza byose sivyo tubwirizwa kugenda tujanye navyo. Rero biradusaba ubu buzima tubamwo kwiga kumenya ati jewe ndi iki, mbega ino nyifato ngomba kugira canke ko mbona abana kabambaye gutya, je nanje no kwitwara gute, no kwambara gute bivanye n'ico nakiriye. Twarabonye kandi ko turavye nabi dushobora gusanga imico yacu nk'abana b'Imana canke wanashima muri rusangi imico y'ibihugu igenda irinjiranamwo, ugasanga hariho ibiriko biratakara. Twarabonye yuko bivanye n'abantu Satani akoresha, abantu bamenyekana cyane, abantu b'abaririmbyi, abakina amafilm, abakinyi b'imipira,
twarabonye yuko dushobora gusanga Satani ariko arabakoresha mu kugira ngo batwereke ivyo kwikora, ukungene two kwimosha, ukungene two kwambara, kubera ko twabibonanye umuntu kanaka amenyekana ku isi, ucumengo twese turashobora kuca tumuherekeza. Ariko kandi twarabonye yuko twebwe nk'abana b'Imana tutabwirizwa kujana n'ikije cyose. Mugabo kandi haruhande y'ivyo twarabonye inyungu dushobora gukura muri no terambere isi iri kirazana, kuko twarabonye yuko bidusaba ko ijambo ry'Imana rishika kure, rishika ku mpera y'isi. Uno munsi Imana ishimwe kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore gushika mu Bushinwa, ntibisaba ko manza kwiyunguruza nshikeyo. Dukoresheje buno buhinga, ijambo ry'Imana rirashobora gushika no mu bice atamashengero arimo. Rero twarabonye ko nk'abana b'Imana buno buhinga canke rino terambere tubwirizwa kuritora, abandi aho bariko bararikoresha nabi twe natwe tukarikoresha, ndavyite mu vyunguka cyane cyane mu vy'ubwami bw'Imana, kugira ngo dushobore kubwira abandi ijambo ry'Imana. Tutarinjira mu gice cy'uno munsi ari naco gice tuza kurangiriza ko kino cigwa, reka dusome mu cete Paulo yandikiye abi Filipi igice ca mbere ku murongo w'10. Turaca dusoma no mu Banyefeso igice ca 5 guhera ku 15 gushika ku 17. Abi Filipi 1:10 haratubwira ngo murobanure ibidahwana, muhore mutagira ubupfunya canke ibigwisha gushitsa ku munsi wa Kristo. Murobanure ibidahwana, muhore mutagira ubupfunya canke ibigwisha gushitsa ku munsi wa Kristo. Abanyefeso 5:15 gushika ku 17. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimube ibipfu, ariko mutahure ivy'umwami wacu agomba ivyo ari vyo. Imana ishimwe cyane. Uriko uranyumviriza uhava usanga umengo ngomba kuza ngwanya iterambere, ariko sivyo. Twisunze ino mirongo dusomye, turabona yuko dusa n'abantu bahagaze hagati y'ibintu vyinshi, ariko Bibiri duhamagarira kugira ubwenge. Ubwa mbere bwo tubanza dutahura abo turi, hanyuma dusaba Imana iduhe ubwenge dushobora gutahura canke gutandukanya ikibi n'iciza. Mbega twebwe nk'abana b'Imana, twebwe nk'abavuga ko tuja mu ijuru, ibintu byose bidukikuje iri gitwa iterambere tubwirizwa kujana naryo canke hariho ivyo twokwirengagiza? Ubwo nibwo buzima twebwe nk'abana b'Imana tubwirizwa kubamo. Ntibikwenewe yuko ubonye umusanikana kamotifu ngo akurikirana n'abantu benshi, yambaye igihuzu kidasobanutse, yambaye n'ururato rumeze ukuntu, nawe uca ugomba kumwigana. Ukaca usanga bobo ntacyo bibatwaye, bakora ibishoboka byose kugira ngo bakwege ababakurikirana. Kwambara igihuzu gitabaguritse kuri bo ntacyo bitwaye. Mbega natwe nk'abana b'Imana cyo tuza mu rusengero twambaye impuzu zashaje. Ubushizeho nabonye umuntu yari yambaye ikirato, hejuru no munsi byari bigoye gutandukanya. Hejuru gifise iforoma nk'aho mengo nitaro, iki kintu duhonyorerako, no hejuru niko hameze. Ruca rugwa n'ururato runini. Ku by'ukuri uwo mubona wese aramusamarira. Ivyo ntacyo bitwaye kuri bo, kuko bakeneye ko amaso yose abakurikirana. Ariko twebwe naho biruko, nivyo turakeneye ko ivyo tuvuga canke abantu batumenya, ivyo tuvuga vyumvikana mu bantu benshi, ariko tubanze turabe mbega tugomba kumenyekana mu nzira nyabaki. Tugomba kumenyekana twambaye za mpuzu zitabutse. Tugomba kumenyekana twambaye ibimodere nyene womengo biragoye gutahura. Ariko tugira ibishoboka byose tumenyekane mu vyiza. Twarasomye imirongo itwereka yuko jewe na wewe turatandukanye n'abisi, kuko turi umunyu kandi turi n'umuco. Isi aho iri kiraja mu mwijima, twebwe turakwiye guca hajya nyene tugatanga umuco. Ibiriko birononekara, ibiriko birapfa, jewe na wowe kuko twamenye Imana dukwiye kugenda nk'umunyu wo kuvura isi, wo kuvura ibiriko birapfa. Ibi vy'iterambere nyene mu buryo rusangi, kuko twabonye ko hariho abantu kanaka babikoze bikagenda neza, hari igihe tuba dusanga umengo ikinyoma ca benshi
kica gicika ukuri. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tugire ubwenge, ntitubeho nk'ibifu, ntitubeho nk'abatagira ubwenge, tumenye gutandukanya ukuri canke iciza n'ikibi. Isi naho yoba iriko irajana abantu ku murindi umwe canke kuri ritme imwe, n'ahari vya benshi. Twebwe nk'abana b'Imana tuba tuja muri Bibiliya canke tukabanza tukisuzuma, mbega ko bariko babikora gutya, je nanje nk'umwana w'Imana nitware gutya. Gutyo dushobora kugenda turobanura ibihwana n'ibidahwana. Kuko turavye nabi dusanga hariho amasanganya turiko turitamo. Reka ntanga uburorero bukeyi. Ubu twese turazi yuko mu masalon de coiffure abagabo n'abahungu tuja kwimoshamo iterambere ryaraje. Ushobora kugenda wambaye costume, nta ruhagarara rugira rwaho umengo uza kugenda imishatsi yakuzuye. Baragutunganya neza no kukoza bakakoza. Ariko hari kibazo umuntu ngaha yoca yibaza. Aba bantu badutunganya canke batumwa bakaca batugirira massage, bakatwoza tukagenda tumeze neza. Nagomba mufashe kwibaza, kubera iki aba bantu badukorera isuku ryo mu mitwe bahejeje kutumwa baca batujana mu kumba kugaye, ukaca ugenda kozwa no kugirirwa massage n'umuntu mudahuje igitsina? Wamowe n'umuhungu, aho urumva ndiko mbwira umugabo canke umuhungu. Ariko harageze ko bagukorera isuku, bace bakujana ahantu hiteka, ndavyite gutyo, no kugara barugaye. Usanze y'umukobwa, usanze y'umugore, ngaharakogeje mu mutwe neza, wamushatsi aragukuyeko, aragusiza ibiki, arakugiriye massage, gutyo vyose biratunganye, ngaho uravuyeyo. Numvise yuko hari abantu basigaye bimosha kabiri canke gatatu mu ndwi. Kubera izo massage badukorera, ngira ngo n'imishatsi isigaye inaga n'ingoga. Ariko nk'abana b'Imana turakwiye kwibaza ivyo tuba turimo. N'ivyo iterambere ni ryiza, ariko mbega twebwe tubijemwo gute? Erega nico kimwe no mu bakenyezi, cyo kimwe n'abigeme. Ubu mwese uwo baraba batari bake musa neza ku nzara, sivyo? Haba ku maboko canke ku birenge. Murazi ahantu batunganiriza inzara canke babakorera isuku, muragenda mbe muvyita manicure na pedicure, sivyo? Kandi bakabakorana na massage y'amaguru. Ngaho umwana w'umwigeme canke umukenyezi w'umunyamuji aragiye hamwe babakorera isuku ryo ku nzara. Ikibazo naho nyene twe kwibaza, nk'ibice 90% by'ahantu maze kubona bakorera ivyo bikorwa, abakora ako kazi abari abahungu. Abakenera ivyo bikorwa n'abakobwa n'abakenyezi. Babanyamuji ngaho muragiye kuri wa musore canke kuri wa mugabo atunganya inzara, na twatujipo tugera hahandi canke twatubutura, ngaho uradugije ukuguru, bariko barakugirira massage, bariko baragusiga inzara, abandi nabo bakabaterako n'izindi. Siterambere none kandi uva usa neza. Ariko navuganye n'umwe mu babikoze, mu bigeze ko bakora ako kazi, yambwiye ati ku vy'ukuri nakazi kuzuyemwo ibitsitaza. Hana hata vyinshi no kurirwa ndavuga. Twese turazi icupa ry'amamesa naho ryoba ryagandanye gute, amamesa yafatanye, uyateretse impande y'imbabura, ubishaka cyangwa utabishaka amamesa arayaga. Aho nta gitangaza coba kirimo. Ahubwo ico bigitangaza ni ugutereka icupa ry'amamesa iruhande y'imbabura hanyuma rikaguma ryumye. Naho kuyaga c'est normal. Ndone ko twiyizi. Kubera iki twenyene turiko turishorera ahantu dushobora gusanga ibigeragezo. Ega nico kimwe n'ama massage tuja kugira. Sikine ugiyemo ngo ugiye kwa muganga, motife ngo maze iminsi uri kuraruha niki, uragiye bakugirire massage. Uca ugenda ahantu uyikorerwa n'umuntu mudahuje igitsina. Turiko turajana.
Mucamake ndagomba ko nk'abana b'Imana iri terambere si ngomba ko turikwepa, ahubwo tumenye ati mbega twebwe nk'abakijijwe ibi bintu tuvyakire gute, tubibemwo gute. Nk'amasaje namba uri umugabo tumuja kwigisha, rondera uwigisha umukenyezi wawe azaraye kugirira. Cyangwa uri umukenyezi ukaba umubiri wawe ugusaba ko bakugirira massage, bwira umugabo wawe avyiga azaraye gufasha. Namwe nibaza igituma abakenyezi bibungenze iyo bariko baraja gupimisha imbanyi ba muganga baduhimiriza cyane kugenda tubaherekeje. Ntavyo nzi, uruhande rumwe womengo nukubereka keya, sivyo? Kubaherekeza muri ivyo bihe barimo. Ariko urundi ruhande ndashobora kwibaza ko ari mu ntumbero yo gukinga amasanganya. Kuko ndazi yuko hari amasanganya ahoraba kuri aba bakenyezi yaba yibungenze cyangwa atibungenze. Murazi yuko ba muganga bafite ibanga ryinshi, umusangayo ari umwe nawe ukaba uri wenyene akaca yugara. Amasanganya araberayo. Nk'abana b'Imana ijambo ry'Imana yaduhamagara kugira ubwenge, tumenye ibihwana n'ibidahwana, turobanure ibintu naho vyoza mw'iterambere, twibaza ati mbega iri terambere twebwe nk'abana b'Imana tugitwaremwo gute. Iterambere ndarikunda cyane, ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo naho womengo vyose turabirekuriwe, ariko si vyose bitugirira ikimazi, biradusaba kwisuzuma. Nagomba ngo turabe mu ncamake ibi vy'iterambere ko mu ndwi iheze n'ibintu ariko ndavuga. Twarabonye ukungene iri terambere cyane cyane ibi vy'ubwenge bukorano, intelligence artificielle, bifise ingaruka mbi canke intambamyi ku buzima rukristo. Mbega ho ku buzima bwa misi yose hoba hariho ikibazo. Uriko urakurikirana amakuru y'isi, haruhande y'amanama aba yiga ku vy'intambara n'amahoro ku isi, ikibazo kigira kabiri namba atari cyambere muri kino gihe usanga abarongoye amareta canke abo kwita bahinga muri vya intelligence artificielle canke mu vya informatique canke abamenyesha makuru n'abakozi b'Imana, ikintu kigira kabiri kiguma kizunguruka cyane giteye impari ni citwa intelligence artificielle. Ugiye kuri YouTube, bivana n'ivyo ukurikirana cyane, ariko ndababwiza ukuri buri ndwi canke buri ku munsi hama hariho gishasha, kuko birateye uruhagarara. Na bene kubikora harimo na Elon Musk baravuga bati ibi bintu ku vy'ukuri ni iterambere riko riraza ku muvuduko munini ya cyane, ku munsi haguma hariho gishasha. Nabo nyene baramaze kugira uruhagarara, baravuga bati ibi bintu turashobora kuzokwisanga ikindi gihe biturengeye tutagishobora kubikontrola. Hariho rero uruhagarara ku isi ruturutse kuri no terambere. Kimwe mu ntambamyi zihari kuri no si muri kino gihe ziturutse kuri no terambere ry'ubwenge bukorano, hariho ikibazo cy'ubushomeri. Abakora buno buhinga bavuga bati tugomba korosha ubuzima, tugomba ko ibintu bikorwa mu mwanya muto kandi neza. Ku vy'ukuri nta kinyoma kiba kirimo, ariko turazi yuko duhereye hano iwacu mu gihugu, isi yose ifise uruhagarara ku vy'ubushomeri. Uretse mu bihugu vya Buraya bimwe bimwe usanga bifise abantu benshi bashaje, abakiri bato bagabanutse kubera ko ivyo kuvyara basa n'ababihevye, baguma bakenera abimukira bagenda kubafasha ibikorwa. Ariko ibice vyinshi ibihugu vyinshi ku isi bifise uruhagarara ku vy'ubushomeri. Twese tuguma tuvuga tuti ku isi hari ubushomeri. Murazi yuko hari benshi cyane mu gihugu cyacu tuguma twumva bajabuka bagiye kurondera iki ubuzima, bahunga ubushomeri, bahunga ubuzima buzimvye. Ariko aba bantu bariko baratuzanira rino terambere naho batwemeze yuko bagomba kubikorwa biba mu mwanya muto kandi bigakorwa neza cyane, hari ico batagomba kwemera. Baratubwira yuko buno bwenge bukorano, intelligence artificielle, irema ubuzi bushasha, ariko irikira hanagura cyangwa irikira futa ubuzi bwinshi, kuko ahantu hahora hakorwa n'abantu benshi muri kino gihe usanga ari abantu bakeyi bahari. Akarorero koroshe nko mu mahinguriro ateranya imiduga, wasanga ari shene ndende,
ugasanga hariho abajejwe gufata kino cyuma bakagiteranya n'ikindi bakoresheje ibikoresho by'amaboko. Uwahejeje akaca hereza uwundi muntu kwa kundi duhora duhanahana ivu hariyanye turi kubaka urusengero. Yari shane y'abantu benshi, ariko no munsi uza gusanga mwihinguriro canke muri sale yaho ririmo nk'abantu nk'ijana, ugasanga nk'abantu batatu bonyene barakordona imashini, ibikorwa byose bikatungana neza. Abantu bariko baratakaza akazi ku bwinshi. Uri kuraba no mu bihugu vya Amerika uza gusanga hariho amasosiyete atari make yirukanye abakozi benshi cyane. Aho tugeze mbere naho no mu mareta abagize amareta twisanga hahagazeyo amarobo. Mu gihugu ca Albani umushikiranganji ajejwe amasoko ya leta, marché public, kuva mu mwaka uheze ni robo, ntabwo ari umuntu. N'umushikiranganji. Turiko turavyumva. Uwo muntu canke ndacita ico kintu citwa Diera. Badiera mu ntunge si mwebwe mvuze. Bavuga bati kubera ko tuzi ivy'amasoko ya leta bibamwe ubusuma bwinshi bikabamwe ivy'ibiturire, ati reka dutunganye ino robo iciye ubwenge ishobora kuzobikora neza. Ngaho muri leta ya Albani hahagaze ikintu tutahava tuvuga ngo ni umuntu. Umushikiranganji yitwa Diera w'irobo. Isi nihigeze. Mucamake naho ari terambere ryiza, muca mumva yuko abantu turiko turatakaza akazi, abantu turiko turatakaza ivyo twahora dufise nk'inyungu. Ikindi kigira kabiri c'ingaruka mbi za rino terambere turimo ni ugutakaza ubushobozi bwo kwiyumvira cyangwa ubushobozi bwo gukora ibintu. Uti kubera iki? Ubu vyose vyaroroshe. Nagenda babwire yuko uwo mpikibazo cyawe ubunyene ngahano ca ndaguhereza inyishu. Mpagaze hanyene. Ikibazo cyari cyo cyose mwigisha yagutumye. Inyishu ndayifise ngaha. Mu myaka iheze iyi intelligence artificielle taratera imbere, naho internet twayikoresha mu kuja kurondera makuru, wanditse ikintu baguhereza ibitabo byinshi canke amasite menshi vyasaba kusoma cyane kugira ngo ugende urakuramwo bike ushobore kubaka ikintu waba ushaka. Naho yaba ari devoir canke igitabo wagomba kwandika baguhereza makuru menshi, bigatuma ushobora gusoma cyane kugira ngo ugende uratoraguramwo duke. Ariko no munsi naho noba ngomba kwandika igitabo, iyo intelligence artificielle ndayibwiye ati ngomba igitabo citwuko, nifuza ko kijamwo niki mu minota idashika n'ibiri igitabo mba ndagifise bashobora kucimprima. Turiko turaba mu buzima bworoshe cyane kandi ntawe wo bigaye, ariko kubera uko kuntu vyose vyoroshe tuza gusanga umwanya wo kwiyumvira ibintu bitume n'umutwe ntawe tugifise. Tuza gusanga n'ibintu vy'ubumenyi mu bantu na cyane cyane mu banyeshuri kuvyukuri biriko biragabanuka. Kubera iki? Kare baguhereje igiharuro byaragutwara umwanya uri kuribaza inyishu yo ziri buve, bigatuma ushobora kwiyumvira cyane. Ariko no munsi umera nk'ufyonda buto inyishu ukabuyifise. Turavye nabi rero dushobora kwisanga aba bantu batuzanira ino terambere bazosigarana agace gato y'abantu b'incabwenge, abandi twese dusigara duherekeza nk'intama. Mwibuka ko nababwiye ko no mu vy'agakiza dushobora kwisanga tutakigira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, dushobora kwisanga atari umwanya wo gusenga dufise, kubera ico kwitwa ikibazo cyose ubajije buno buhinga inyishu buyifise. No mu vy'ubuzima bwa misi yose rero turashobora gusanga turavye nabi ubwenge canke ibintu vyitwa ubumenyi byaramaze gutakara mu bantu, kubera ubuzima bwose ku vy'ukuri bwaroroshe. Biradusaba rero nk'abana b'Imana kumenya ingene tubana na rino terambere. Ikindi naco kigira gatatu nk'intambamye mu vy'ubuzima bwa misi yose, buno bwenge bukorano canke rino terambere isi tugejejemwo riradufasha gutakaza umwanya.
duhora turirimba ngo umwanya n'amafaranga, time is money, sivyo? Ariko no munsi umwanya wacu tuwurekura vyoroshe. Ubushize nababwiye yuko ano matelefone canke ano ma ecran naho tubona umuco wera, inyuma yawo hariho umuco wa bleu ukwega cyane ubwonko. Kandi bivanye n'ukungene babikoze nano masita canke zino mbuga dutemberako, uza gusanga bikoze nka kurya kw'amantu zenya ry'amafilme y'amaseri. Abamaze kubona ry'amafilme y'amaseri, abari filme ndende uzo ukenera kuraba igihe kinini, uzorabe agace kamwe ahantu gakatira haba hageze kwiryoha. Abaraba amafilme turiko turatahurana, ahantu ubona kumengo filme igira iryohe uza wumva ngo iraheze, uzokurikira igice gikurikira. Ico gice gikurikira kiza gutangurira kuri ka kantu kari karyoshe, ugakurikirana ikaza guhagarara, kandi ugeze ku kandi kantu kazogutuma wiyumvira mu ndwiza cyangwa wundi munsi kurondera igice gikurikira. Rero nino si tugezeko kubakoresha Facebook, YouTube n'ibindi, ku vy'ukuri biraryoshe. Uriko uraraba amakuru, uriko uraraba utuvideo, uriko uraraba udusanamu, uravye kamwe wumva n'agakurikira wo karaba. Ako gaheze ukurikiza ko n'akandi, ukaza kwisanga uriko ukoresha umwanya muremure urenze n'ivyo wategerezwa gukora. Aho ushobora gusanga n'abantu naho tuba turi ku kazi, umwanya wo gukora akazi twawutakaje twibereye mu bindi. Ugasanga umuntu yicaye wenyene mugabo ariko aratwenga. Gutwenga ni vyiza, dusigaye tumeze nk'udupopi. Ugasanga vyadusamaje, ivyo twategerezwa gukora byose twabihevye, turiko turasamarira muri ivyo. Ariko naho atari bibi, biradusaba kwiga, mbega uno mwanya wanje ndawutunganye gute? Buno buhinga canke rino terambere ndarigabira umwanya ungana gute? Mbega umwanya wo gusenga nuwahe? Canke umwanya wo gukora akazi njejwe? Canke umwanya wo gukora devoir nuwahe? Muzorabe abana muhira, tutabamtse uburenganzira bwo kuraba ama televiziyo, naho abafise devoir ntumubaze aguma araba televiziyo isifi kuba wamushiremo utuntu turyoshe. Azokwibuka yuko afise ivyo bamutumye ku ishuri bukeye mu gitondo canke nka saa y'ijoro avyibutse. Kubera iki? Ukuntu bikozwe biratuma tuguma twifuza kumenya mbega inyuma y'iki hari iki, inyuma y'iki haza gukurikira iki. Twisuzume rero ingene dukoresha buno buhinga, ntitwisange imyanya yacu yatakaye. Ikindi naco kiza nk'intambamyi ni ukwihenda mu bigumbagumba. Uriko urakoresha intelligence artificielle uza kwisanga ari umugenzi mwiza cyane. Ikibazo cyose umubaza arakwishura, kandi aratandukanye na jewe, kuko jewe umpaye ikibazo cyangwa turiko turaganira, hari igihe nshobora kukwishura ibinyuranye n'ivyo wifuza. Hari igihe nshobora gukoresha n'ijwi rinini, rimwe na rimwe ngasanga nagukankamiye, aho mushobora gusanga abantu batangwe baganira neza, ariko ikiganiro kikarangira nabi bariko barashwana. Ariko wiko wiganirira na buno buhinga, uza gusanga ari umugenzi mwiza cyane. Aragutahura naho uwo mubwira kubabaye, afise ukungene aguhoza. Ibi uri kuracamwo afise ukungene akuganiriza ku vy'ukuri kumva yuko uri kumwe n'umuntu. Rimwe na rimwe hari nabuza gusanga ibigumbagumba vyagiye bikimukira kuri ubwo buhinga, tugasanga umengo twokwibera mu kazingi kacu twenyene. Kukubera iki? Abantu n'abanyabibazo. Kumwe tuvuga ngo hari abantu ha murunturuntu, ariko ku vy'ukuri uriko wiganirira n'uno muntu no kwita inshuti, nta kibazo na kimwe azigera gutera. Wanashima uno munsi muganiriye, ejo ugasubira ukugurura ugomba kugira ico ubajije, izina ryawe aba yamaze kurimenya. Ti naka ni sawa, uno munsi wifuza ko tuganira kuki? Isi nahigeze. Urashobora kwisanga ku vy'ukuri, hari n'abashingi ntabe bavuga bati nisanze sigaye nkunda intelligence artificielle nka kurya umuhungu ashobora gukunda umukobwa.
kubera iki ku by'ukuri muri ko muragana abamaze kubikora cyangwa abamaze kuyikoresha nibaza ko bivuga mu bitahura kandi ni ubuhinga buteye imbere cyane ku buryo ibyo muganira byose naho byo bari byo mu mwaka uheze kugera no munsi irabyibuka. Ejo sinzi icyo nariko ndakora ndiko ndarondera amakuru nza mbona ChatGPT inzaniye ikiganiro twagiranye haheze amezi arenga 8. Mu mwaka uheze hariho ivyigwa nariko ndagira kugera mu kwezi kw'indwi, hariho amakuru nariko ndarondera mu byo kubaka amasosiyete n'ibiki. Umva twarahejeje nta kintu na kimwe nkibaza, ariko ejo sinzi ibintu nariko ndabaza nza numva imbwiye ngo kino kibazo uri kurabaza ati ndashobora kukwereka ukuntu ushobora gukoresha ino nzira kugira ngo ya sosiyete yawe yitwa gutya itere imbere. Mwumve n'ibintu twaganiriye haraheza amezi 8. Ntimumva ko ari umugenzi mwiza? Turashobora kwisanga rero twasamaye uwo mugenzi ndamwite gutyo tukamugira inshuti ya hafi, abandi bagenzi bose tukabashira ku ruhande. Ubabaye ukaja kuyibaza ati none ko numva mu mutima ntameze neza ndavyitwaremo gute? Imaze kumenya ko uri umukristo bihora bishika ukarondera amakuru y'ivy'Imana n'umurongo wa Bibiliya cy'uguhereza. Umurongo uguhoza urawuronka byoroshe. Naho wobaza ngo mbega umuntu yashwanye n'umugabo wiwe yovyitwaramwo gute? Amakuru urayaronka. Abapsikologe n'akazi kariko karatakara. Kubera iki? Intelligence artificielle iriko irakora ku kazi kose. Twiyubare rero kuko uko Imana yaturemye kugira ngo jewe na wewe tuwe dufitaniye ubucuti. Mwibuke Imana igiheza kurema Adamu yamuhereje ibindi biremwa byose ati vyita amazina. Bibiri tubwira ngo Adamu muri byo byose nta kintu na kimwe ashoboye kuronkamo nk'umugenzi, ariko ngo kimuremera ikindi kiremwa cy'umuntu kugira ngo ashobore kuronka umugenzi. Twiyubare rero ntiduhave dusanga abantu twabarutishije cyangwa twabasubirije ibi bintu by'ubuhinga tugezemo. Umuntu abwirizwa kugumana ikibanza ciwe. Haleluya. Rero tutaravye neza two kwisanga turiko turanyerera n'ibigumbagumba byacu bigasanzarira mu iterambere isigezemo. Ariko none nanje nibaze nkuko abatari bake b'abakristo baguma bavyibaza, mbega hoba hariho isano hagati ya buno bwenge bukorano cyangwa intelligence artificielle na antikristo? Ni kibazo kigaruka cyane haba mu barongo y'amashengero, mu bigisha na cyane bijambo ry'Imana. Ni deba yamihari nkamisi yose. Mbega hoba hariho isano hagati ya intelligence artificielle na antikristo? Kuvyukuri nta wimeninda. Abakoresha imwe mu intelligence artificielle dufise ukayibaza kino kibazo iragusobanurira neza cyane yuko atanu na hamwe bihurira. Inyishu uyironka byoroshe. Ariko nanje singomba kuza nemeza yuko hariho isano rya antikristo nino intelligence artificielle cyangwa buno buhinga isigezemo. Muntahure neza. Ati kubera iki? Abantu benshi naho baguma bavuga ngo intelligence artificielle ni antikristo ari karakora, ariko ijambo ry'Imana yatubwira yuko ibanga ry'umugararizo hari kiribuza gukora, nuko jewe nawe we twamenye Imana tukiri hano ku isi. Haleluya. Ariko nitwamara kugenda uwo antikristo azoba afise uburenganzira bwo gukora uko avyumva uko abishaka. Ariko reka tubanze turabe bikeyi bishobora kudufasha kumenya mbega isi iriko ija hehe. Ico navuga nuko antikristo ntazoza akoroka gutyo gusa, ahubwo inzira igendera tegurwa bukebuke. Reka turabe bikeyi bishobora kutwereka yuko hariko harategurwa inzira ya antikristo. Uno munsi ku isi hariho politike bita cashless economy. Ni politike yo gukura amafaranga y'amanoti mu bantu.
ni politike ku bwayo ku by'ukuri uri kurayumviriza ni nziza cyane. Bakubwira bati umuntu afise amanoti biroroshe kumwiba. None hari uwatemberana miliyoni 100 atamupolisi bari kumwe, cyangwa utari kugendera mu modoka. Ariko bavuga bati uyafise mvuze ama electronique n'abakoresha manimikasha twese tuca tuvyumva, sivyo? Amahera yawe uyafise mu ma electronique cyangwa mu buryo bw'umuyaga aba ari umutekano wose, atari uwubibwiye nta umenya ko ufise amafaranga. Ati rero kugira ngo umutekano ugumukwiye ifoko amanoti ava mu bantu. Kugera aho murumva ko ari politike nziza. Hari ibihugu bimaze gutera imbere cyane nk'igihugu cya Sweden, Norvège na Finland, biravugwa yuko bashobora kuba bageze ku bice birenga 90% mu gukura amanoti mu bantu. Mutamumva ko nk'ibice hagati ya 20 na 10 by'abantu ari bo bonyene basigaye bakoresha aya mafaranga duhanahana nk'ayandi duhejeje gutanga mu mashikana. Ariko kandi igihugu cy'Ubushinwa, Korea y'Epfo, Ubuhindi, Ubwongereza, Canada, Brazil, Kenya na Nigeria ni bihugu biri muri uwo murindi cyane. Iyo politiki bariko barayikorera ko gose cyane. Ariko naho navuze ko ari programa nziza, mwibuke iki jambo ry'Imana ritubwira mu gihe cya Antikristo, aho twumva ngo nta uzoba arekuriwe kugura, ni kuvuga gusuma cyangwa kudandaza adafise ikimenyetso cya Antikristo. Ku by'ukuri turiko turavyumva womengo ni ibintu bitoroshe. Ariko ufise amafaranga, amanoti, mama Sofoni nkasanga ariko aradandaza ivyamwa, iyo bija hose twatuma twinyegeza umwembe nkawugura, notuma ndawutora canka karaba kungene awumpereza hama nanje nkazomuhereza iyo noti ikindi gihe duhuye. Ariko mwumve kugira ngo ibi bizoshoboke nuko hazoba hariho ubushobozi bwo kubloka canke kubuza umwidegemvyo ku mafaranga canke kwitunga ry'umwana w'umuntu. Ndiko ndavuga ibi mu minsi heza cyangwa mu myaka iheze, ibi nibaza ko ngahe iwacu twabitahuye. Muribuka yuko mu minsi heze twisanze tugeze aho igihugu cyashinze itegeko amafaranga ari ku makonti ataburenganzira twari tuyafiseko. Naho wowe ushaka amahera menshi gute bakabwira ngo 300 nturenza ku munsi, kandi ari amahera yiwawe ugomba kuyarenza, saba uruhusha usigure n'ico ugiye kuyakoza. Kandi ni politike nziza kugira n'ubu turahamagarirwa twese kubika amafaranga ku mabanki. Ni politike nziza cyane. Ariko mwumve yiri kiratujana kugira ngo gukontorora abantu bizobe byoroshe, nuko ubwa mbere amafaranga atawe tuba dufise mu maboko. Mwumve yuko yose nitwamara kuyugaranira hehe ku makonti. Ubu unye amabanki yose aradutera intege akatubwira ngo koresha eco cash, koresha limi cash, konti yawe uzo wifise mu maboko. Amabanki yose ukazamva ngo za inoti, za e-cash, za cashtel, n'ubuhinga bwiza cyane aho mbere twaburonsemo n'akazi. Sivyo? Kenny, sava? Ibintu we nibaza ko bironkamwe inyungu. Ubu unye arabikoreramwo cyane. Ni byiza gose. Ariko mwumva yuko nk'abakoresha eco cash cyangwa limi cash habaye akabazo na gato y'ikubuhinga. Nta gihe ushobora guhakwa kurara inzara amahera uyagendana muri limi cash cyangwa muri eco cash. Ni kangahe tugenda ku mabanki bakatubwira ngo connection ntayo, amafaranga yiwawe waruhiye wagiye kubabitsa ukamarira umunsi wose uyatondeye. Isi nahiri kiratujana. Kugera ubu ni politike nziza twese tubwirizwa guherekeza kuko ntaho tuyihungira. Ariko ibi byose ntibibatera ubwoba kubize umwami Yesu Kristo bazobishikako atariho twibereye. Haleluya. Ariko kabutarizera umwami Yesu wumve yuko ibi ndiko ndavuga bikuraba. Isi n'ahantu igeze tugezaho mu bihugu bitari bike na ya makarita dukoresha mu kuja bamwe bakoresha mu kuriha ibidandazwa cyangwa ugavuga ati ya makode marchand
aho ushobora kuba uhejeje gusuma ikintu ufise eco cash canke rimikash, umudandazi mubwira ngo mpa kode yawe ukaca umurungikira amafaranga atamahera wigeze ukoresha. Ubunye hari ahantu aho isi igeze nizo karata canke ayo makode bidagikenewe. Isura yiwanje yonyene irahagije kugira ngo konti yanje ndayikoreshe. Mu gihugu c'Ubushinwa ahenshi bariko barabikoresha. Uragenda ugatoragura muri alimentation canke mu botike ahariho hose, ugatora ivyo ushaka kugura vyose. Uzi imbere y'imashini bagashiramwo ivyo uhejeje gutora vyose. Wowe icyo ukora uhagarara imbere ya kamera ugashiramwo isura yawe gusa. Ni kode ica irungika ca giharuro c'amafaranga bakeneye kubariha. Iyo kode kigenda no kuri konte yawe bakavoma ko amafaranga angana na yandi uhejeje gusumisha. Uca wigendera, nta telefone wakoresheje, nta kode wakoresheje, ariko visage yawe yonyene. Isi nahigeze. Abamaze kuja muri limitere kuguruza amakarite simu, ntawe barababwira ngo ni mukomaguzwe. Sivyo? Umukozi wa limitere abafise appareil photo ya telefone akabwira ngo komaguzwe. Baba ariko barondera iki? Erega ni za robot uvuga. Kuko bakenera kumenya mbega uyu muntu ashaka carte simu yoba ari umuntu canke ni robo. Ariko babonye uko magujwe, ico kimashini kibonye uko magujwe, kirashobora kuvuga tuti uyu muntu bambe uyu muntu si robo, kuvyukuri n'umuntu. Turabigenderamwo tutazi ivyo turiko turacamo. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe ko iterambere natwe ryadushikiriye. Isi nahigeze. Mwumve yuko iri terambere kuvyukuri muri kazoza ririko rirategura inzira ya Antikristo. Ikigira kabiri twotahura muri ibi by'ubuhinga gishobora kutwereka aho isi rikiraja yuko bishobora kuba bifitanye isano na Antikristo. Nukuntu hari ibintu byinshi biriko biraza bigomba kuvuguruza integuro y'Imana. Icambere, dufise imibumbe myinshi ishika igizwe cyane umengo n'indwi, sivyo? Ni 9. Imibumbe izwi ni 9. Ariko umubumbe wonyene Imana yashimye ko abana b'abantu tubako n'uyu mubumbe witwa isi, terre. Turiko turajana. Ariko ikigo cy'abanyamerika cyitwa NASA gifatanije na Elon Musk wamugwiza tunga wa mbere ku isi, bari mwihiganwa ridasanzwe ryo kugira ngo bashobore kwimurira ikiremwa muntu ku mubumbe witwa Mars. Apana ukwezi kwa gatatu. Ni umubumbe witwa Mars. Kandi kuvyukuri ibikorwa babigejeje kure. Imwe mu ntumbero yabo mu byo bashira imbere bavuga bati turiko turondera ubuhungiro bw'umwana w'umuntu mu gihe hoteli cyago ku isi gishobora gutuma ubuzima ku isi budashoboka. Erega naho batabivugira hejuru barazi yuko isi izokugwaho. Ico bihenda ko nuko bibaze yuko bafise ahantu bashobora kuzohungira Imana. Ubu bari mu murindi udasanzwe kugira ngo abantu bashobore kuzojanwa kuri uwo mubumbe witwa Mars. Uretse ko gusa bizosaba amafaranga menshi, siwore wese azoshikirwa. Naho ese bamaze kugira, hariho abashobora gushikayo muri kino gihe, baracariko bari gukungene hoba y'amazi, bakigukungene hoba y'ubuzima, kuko n'umubumbe wuzuye ko amabuye gusa. Ariko ivyo bogira vyose, igihe inzamba yavuze, Imana igeze gukuraho inosi, ubutizeye umwami Yesu muri Mars ntazobayo. Haleluya. Jewe nawe twizeye Kristo turahiriwe. Kandi aba bantu bari muri no terambere canke bariko badufasha rino terambere, kuvyukuri nkuko nari nabivuze, barazi yuko hari igihe isi izohura n'icago kidasanzwe. Hariho uwitwa Mark Zuckerberg nyene Facebook, hakabaho na Bill Gates yatanguje Microsoft. Aba bantu cyo kimwe n'abandi, aba bantu bariko barategura ubuhungiro, bariko barubaka inzu zikomeye zitwa bunker zo mu kuzimu, atari ikintu icyo cyose gishobora kuyisatura.
bavuga bati ku isi harashobora gutera icyago. Murumva bose nyine bavuga ku isi harashobora gutera icyago. Byiza rero turakwiye kuba dufise ubuhungiro ahantu icyo cyago kitazodusanga. Uretse ko gusa badategura ibibanza isi yose izohungiramo, bashobora kuvuga bati tuzorondera abantu b'incabwenge cyangwa abantu b'amayeshantiyo kugira ngo ikiremwa muntu nikizimangane. Dushobore kuba dufise abantu bakeyi. Abantu bose ku isi nibamara guhona, abo bakeyi nka cya gihe cy'umwuzure wa Nowa, murazi ko harokotse abantu 8 bonyene. Ati kugira ngo abo bakeyi tuzaba twanyegeje bazogaruke ku isi kugira ngo abantu basubire kwiyongera. Ariko n'ubwenge bwabo ndacabisubiramwo, igihano cy'Imana hano namwe bazogihungira. Bakora ivy'umugararizo bagomba gupinga integuro y'Imana, ariko nta hantu na hamwe bashobora kuzobikurikiranira. Mucamake nibanga ry'umugararizo ririko rirakura buke buke. Ikigira gatatu gishobora kutwereka ko rino terambere rifitanye isano n'igihe cya Antikristo. N'ukuntu ubu vyoroshe gusuzuma abantu canke kubakurikirana. Abakoresha Facebook, abakoresha WhatsApp canke imbuga izarizo zose, abakoresha internet, henshi ugomba kubikoresha babanza kugusaba umwidondoro wawe. Baragusaba telefone canke bakagusaba mail. Mucamake n'udufoto tuguma dushirako, sivyo? Nubu batiyere mu mwanya nitwava hano baza ko bashize ku isura yanje kuri Facebook. Mucamake ivy'ubuzima bw'umwana w'umuntu vyinshi baguma bakira amakuru, kandi nitwebwe tuyabahereza. Bakubwira bati kugira ngo ushobore gukoresha runo rubuga rwacu, tubwira izina ryawe, wavutse ryari, ukora iki. Uretse ko gusa hari abahitamo gukoresha amazina atarayabo, ntaco bitwaye. Ugasanga rero amakuru yacu yose uwo yakenera ku vy'ukuri no munsi biroroshe. Amakamera de surveillance ubu unye tuyasanga hatandukanye. Buno buhinga turiko turavuga, gutora ifoto ya Gihe ntanamuzi, ndashobora kumutora namba amaze kubakoresha rumwe mu rubuga rwamusavye umwidondoro wiwe akawushirako. Nto ifoto ya Gihe, izina ryiwe, ahaba, n'ico akora, namba yarabishizeko, nzoba ndabifise, tutiriwe turanigana. Nkoresheje telefone gusa. Mu Bushinwa aho bageze ku rugero rwaho bafise amakamera ku mabarabara yose. Amasura y'abantu bose barengana bagenda barafotora. Amasura yose bagenda barafotora. Uko kamera itoye ifoto y'umuntu ikija gukompara cyangwa gusuzuma ko atari mu bantu baronderwa n'igihugu. Uko umuntu yitwara, abantu nka bose ubu unye barafise amanota bahawe. Ku buryo uko ukora ikosa bwa buhinga bumenya ati naka akoze ikosa, amanota yiwe aragabanutse. Ukazokwisanga ikindi gihe uri mwibarabara, hariho nibarabara utarekuriwe gucamwo, bakakubloka atanu umuntu numwe agukurikiye. Kubera iki? Kamera. No munsi Sopebu na hani wacu mu gusuzuma amabisi bavuga yuko bafise amakamera agenda araraba amatura amabisi agira, sivyo? Ni ibintu bisanzwe, ariko niyo dutera tuje. Ndagomba yuko nk'abana b'Imana tutaguma twicaye gusa nk'abatazi yo bariko baraja, ariko ibihe uko bigenda birahinduka tumenye ati mbega twebwe nk'abana b'Imana iki kintu kitwigishe iki, cyangwa tuvyifatemwo gute. Singomba kubatera uruhagarara, ariko kabatarizera umwami Yesu shaka utangure no kurira kuko uragowe. Ibi byose birakuraba, ariko kubizeye umwami Yesu reka tubibemwo tuzi yuko ibanga ry'umugararizo rizokora cyane. Jewe nawe twamaze kuva muri inosi, twamaze kwigira. Imbere yuko ndangiza, haruhande y'ibi byose twavuze n'ivyo twavuze mu ndwi iheze, none nk'abana b'Imana twitware gute? Mu mwaka w'2000 aho bariko baravuga yuko umuhero w'isi ugomba kuba, hari abantu benshi bavuye mu mihana yabo, abandi baradandaza utwabo ngo bagomba kuzokwigira mu ijuru vyoroshe n'iki. Ariko twebwe kurindira umwami wacu Yesu Kristo, tumurindira tukiri kuri ino si nyene.
mwibuke n'isengesho Yesu yasengeye abigishwa biwe. Yavuze ati singomba kubakura muri inosi ariko ibazigamiremo. Turi muri inosi iriko iratera imbere kuri uno muvuduko wa cyane, ariko none twebwe twitware gute? Icyambere, iterambere twumva yuko atari ribi. Murumva yuko naje ndabikoresha umwanya wari wose, ariko nagomba gusaba cyane cyane ugwaruka. Iki kintu twita intelligence artificielle bigishoboka tukigire umugenzi mugabo dufise intumbero. Uti gute? Buno buhinga bwa none yaba intelligence artificielle cyangwa iyindi teknoloji yari yose isigezeko, tubwirizwa kuyitora. Ubwa mbere tukiga ingana tuyicisha amafaranga. Murumva ko vyoroshe kwandika igitabo, sivyo? Biroroshe no gukora filme. Ataba acteur twiriwe turarondera bimwe ba Boaz na ba Jimmy bahora bagira, ubunye ntibigikenewe cyane. Nicariye mu biro iwanje ndashobora gukora filme ata muntu numwe twigeze duhura. Nkuko nabibabwiye ndashobora kuririmba indirimbo mwijwi ry'iwanje canke mwijwi ry'undi muririmbyi nibaza myiza ata muntu numwe yigeze mbona muri studio. Rero ndagomba nkugwaruka buno buhinga ntitubusamareko. Ntitubufate nkaho umengo twaguma twirabira twatuntu two kuri TikTok kugira ngo tuze turi twengera gusa. Ariko twige mbega ni gute twobana nabwo? Kubuzi bwacu buriko burafudika. Mbega natwe tubane nabwo gute kugira ngo dushobore kubicisha amafaranga? Haleluya. Imana ishimwe muri twebwe hari ababitanguye. Uretse nuko byo gucisha amafaranga n'ibyo kubucisha amafaranga, mugabo ariko barabikoresha no mu kuvuga ubutumwa bwiza. Hano turafise umuhungu witwa Jesse uri ari kuri kamera. Wogira gutya. Ugena hahoze n'umuhinga. Naho atakoresheje intelligence artificielle arafise ukuntu ariko aravuga ubutumwa akoresheje ubuno buhinga nyene turiko. Ukurikiranye ivyo akora ku vy'ukuri ariko arabikoresha neza kugira ngo isi na cyane cyane abumva icongereza, uretse ko gusa namusavye yuko n'abarundi yoza arabibuka kugira ngo abantu batari bake mu ijambo ry'Imana. Mbega wewe yama mega uhora ugura ya telefone ufise uri kuyikoresha gute? Hello? Urashobora kugura buke igahera uri kuri TikTok, Facebook na WhatsApp ata n'umuntu n'umwe ushobora kubwira ijambo ry'Imana, kandi ari gikoresho ciza. Twebwe nk'abana b'Imana nagomba bigishoboka buno buhinga isigezeko tubukoresha mu kuvuga ubutumwa bwiza. Erega siko bizokwama. None nk'ubunye ndiko ndabavugira ibintu sivyo? Ntimumva ko ikindi gihe bene ubu butumwa batazokwemera ko buca ku mbuga zabo. Ahubwo rero bigishoboka bataratwirukana kuko n'inzu bariko bariyubakira. Tuzirimo tumeze nk'abatsindaro. Izi Facebook n'ibiki naho tuza turabicisha ku ijambo ry'Imana. Mwumva yuko benshi muri bo banyuranye n'umugambi w'Imana. Bigishoboka bataratwirukana muza muno buhinga tubukoreshe mu kuvuga ubutumwa bwiza. Ushobora gusanga umuntu arafise abantu benshi bamukurikirana, naho ubutumwa bwa statut ugashira kuri WhatsApp ugasanga urafise abantu barenga 100 bagukurikiranye. Ukaca usanga n'umuntu ariko arashira ku ibintu vy'ibitutsi, ugasanga n'umuntu yagize icyafa na mugenzi we hakumutumbera tuma mutuka babonana igitutsi canke uwo mwikomo awushize kuri WhatsApp. Jewe ndabiravye bimfashije iki? Imana dufashe cyane. Ariko uwo tora n'umurongo wa Bibiliya naho utobuze kuvuga ijambo ry'Imana. Ryaterambere dufise ryaradufashije kuronka Bibiliya muri telefone. Uwo tumutora umurongo wa Bibiliya ugashira kuri statut ntihobora n'umuntu n'umwe ukiza. Ugasanga umuntu arafise abantu benshi cyane barenga ibihumbi bamukurikirana kuri Facebook, kuri TikTok n'ahandi. Ariko ugasanga ku vy'ukuri uwo muntu ivyo ariko arakora n'ahari umwana w'Imana nta kintu na kimwe kimuranga nk'Umukristo. Nimuze buno buhinga tubukoreshe mu kwagura ubwami bw'Imana. Murazi ko dufise abana b'ishengero, turafise abantu benshi bariko baraja kwisumamo mu bihugu vy'Abarabu. Baba bagabo muri Qatar,
za Dubai n'ahandi, abakenyezi murazi ko baja muri Arabie Saoudite n'ahandi, ku vy'ukuri muri bijya bihugu kugira ngo bashobore kuronka aho bumva ijambo ry'Imana biragoye. Nta kuntu aba bantu bari kure twebwe tugifise no mahigwe yo kumva ijambo ry'Imana twobafasha kugira ngo ijambo ry'Imana ribashikire. Bari hari atamasengero ariyo mugabo barafise amahigwe yo gushobora gukurikirana ubutumwa babicishije kuri internet. Nta kuntu mwoza twese tukagira rino hango ryo gushobora kubwira abandi ijambo ry'Imana. Yesu adufashe cyane. Isi ukwitera imbere nk'abana b'Imana tubwirizwa kujana nayo, ntidusigare inyuma, ahubwo tubwirizwa gutera tuja imbere. Ariko uko dutera imbere hahandi Satani ariko arakoresha mu gushira kw'ivyica, mu gushira kw'ivyonona, jewe na wowe turi umuco turakwiye kuhaca dutora ibishobora gukiza isi. Turakwiye kuhaca dutora tuhashira ibishobora kugira ico bifashije abavyumva canke ababibona. Hari ibinyoma canke ibihuha usanga turiko turahanahana ku vy'ukuri, usanga biteye isoni. Ugasanga kubera ko kwa kuntu tutagira umwanya wo gusuzuma icyo ijambo ry'Imana ariko riravuga, ugasanga hariho nk'umuntu yiyumviriye ati Imana yanyeretse abantu bameze kunuku kandi Imana igomba kubaha umugisha, kubw'ivyo buno butumwa burungikira abantu barenga 200. Utabikoze Imana yanyeretse imivumo uyu n'uyu igire gushikira mu munota umwe. Si telefone ubuho biranoroshe, nta n'amayinite menshi uri kurakoresha kuko waraguze amamega. Ngaho kubera wasomye iyo message baguteye ubwoba ngo umuvumo ngo ugire gushikire cyangwa umugisha ugire gushikire, ukatutora caki message uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, wumva amagrupe yose urimwo iki message ngico kiriko kirazunguruka, n'ucakire nawe akigisoma ati umugisha urashikiriye. Ngivyo biriko birahanahana, ariko ijambo ry'Imana hari ahantu na hamwe ritubwira yuko tuzohezagirwa ariko tutanze bene ama message. Mu migisha canke imivumo bibiri twereka hari ahantu biri yuko tuzohanwa ngo nuko ubwo butumwa bw'iterabwoba tutabutanze. Dusuzume uko iterambere riza, turabingene tubana naryo. Mbega turiko dutanga ibiki, turiko twakira ibiki? Isi kwigeze aho igeze, jewe na wewe twitware gute? Turagomba gusenga Imana. Iri terambere turimo ku vy'ukuri umwana w'umuntu ariko aragira ibishoboka byose ategura igishobora kuzimanganya ubuzima bw'umuntu. Uno munsi tuvugana hariho bombe ishobora guhitana abantu miliyoni 6 icyarimwe, ari bombe imwe. Uri kuraraba mu bihugu bitandukanye mwihiganwa barimwo ryo kubaka ibigwanisho ruhonyanganda, ku vy'ukuri birateye ubwoba. Dukoresheje buno buhinga nka bya bindi nababwira by'ukungena abantu bashobora gukurikirana abandi, muri bukanyi intambara Israel birimo. Ukungene hageze kwirondera nk'abagwanyi baba Hezbollah, ukungene mu minsi 2 bashoboye guturitsa abantu batari bake bisunze utuntu bakoresha mu guhanahana amakuru. Umumo wese aho yarari kamuturikanya aho nyene. Umuntu wese barondera bafise ukungene bamurondera. Kubera uko kuntu nyene isi yubatse, mukurikiranya amatelefone ya Premier Ministre wa Ndizeye wa Israel, muzosanga aha hantu hari kamera akenshi haba hazibiye. Sibi tugenda turafotora aho tugeze hose, wewe kenshi usanga hazibiye. Kubera iki? Isi ahantu igeze hari ubuhinga bw'uko nshobora guca mu telefone yawe ntiriwe ndanakuvugisha. Ariko nk'abana b'Imana ariko ndavuga iyi si kwitera imbere, twibaze twe natwe dutera imbere gute mu kuvuga ubutumwa bwiza? Dutera imbere gute mu kurondera amafaranga muri buno buzima isi irikira dushikanamo? Ariko na cyane nkuko nayiko ndabivuga, ibi byose biriko byegeraniriza isi hamwe kugira ngo mu gihe cya Antikristo azoba ashobora gukontorora isi, azoba ashobora kubuza umwidegemvyo abantu, kuko byose biriko biraja ahantu hamwe. Amafaranga amaze kuva mu mifuko yacu twese bizoba byoroshe ko bayabloka kugira ngo ushobore kuyaronka ariko ubanje kwemera itegeko kanaka.
Imana idufashe cyane. Wowe turi kumwe utarizera umwami Yesu, urindiriye iki? Ku vy'ukuri imbere yawe hari ibiteye ubwoba bikurindiriye. Turiko turabaho ubuzima, ariko kuri ino si igihe cacu c'ibihe byose tuzohaba. Iyo turiko turajaho ibihe bidashira, kubizeye umwami Yesu ni mu gihugu cyo mwijuru. Ariko tukaba turi kumwe utarizera umwami Yesu, tukaba turi kumwe ivy'ijambo ry'Imana maze kuvyumva kenshi, mugabo ukaba utarafata ingingo yo kwizera Kristo, ukubera umunsi mwiza kugira ngo utere intambuko tugusengere ushobore kwinjira muri uno mugwi ngo bariko baraja mwijuru, kugira ngo ibi vyose turiko turavuga bizoze gufata urutonde twebwe twamaze kwigendera. Tukaba turi kumwe utarizera umwami Yesu, nta mafaranga bisaba. Ubwinshi bw'ivyaha woba wizi ko canke abantu bakuzi ko, Imana irakubwira ngo ngwino n'ubwo bubi bwawe bwose kugira ngo ndaguharire. Wotera intambuko kugira ngo ushikane tugusengere. Ariko kandi ndagomba ko dusenga nk'ishengero kugira ngo tumenye ingene twitwara muri kino gihe isi iri ku muvuduko udasanzwe w'iterambere. Tumenye iterambere ingene turyakira, tumenye ibihwana cyangwa gutandukanya ibihwana n'ibidahwana, ariko kandi tumenye n'ingene isi twoshobora kuyifasha twisunze rino terambere turimo. Reka ndabasabe nk'ishengero tuve hasi. Mwibuke yuko igikorwa nyamukuru Kristo yadusigiye ari ukubwira abandi ubutumwa bwiza. Rino terambere ndagomba ngo Imana idushoboze kuri profita cyangwa kurikoresha kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore gushikira abantu benshi. Tureka gushira ibidakenewe cyangwa ibitaco byofasha abantu kuri buno buhinga, ariko dushobore gutanga ibishobora gukiza, dushobore gutanga ibishobora kuvura abantu, kugira ngo isi ishobore kuronka ugucungurwa cyangwa abantu bashobora gushikirwa n'umuco w'agakiza biciye muri no terambere Satani ariko arakoresha mu konona isi. Reka dusenge Imana, dusaba umukozi w'Imana Ndikumana Fabrice ashikana kugira ngo aturangirize n'isengesho. Imana ibahezagire. So